uyu munsi igenekerezo rya 28 ruheshi uyu mwaka wa 2025 n'umunezero ntangere haba ku gihugu cy'u Burundi haba ku gihugu cya Tanzania n'umunsi udasanzwe nkuko muriko muravyibonera uruganda FOMI rukora muri Tanzania ruramutse rugurugwa icese na nyene cubahiro umukuru w'igihugu cya Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ari kumwe na mugenzi we w'igihugu cy'u Burundi General Major Varisito Ndayishimiye. Birori bitewe iteka n'abantu bava mu bihugu bitandukanye, aho twovuga muri Kenya, twovuga muri Malawi, twovuga muri Angola, twovuga muri Uganda, twovuga muri Ghana, twovuga muri Nigeria. Ni umunezero ntangere udasanzwe, biragaragaza vy'ukuri ukwikukira kw'igihugu cyacu cy'u Burundi. Uburundi buriko burashinga icumu mu mashinga. Mwitegereje neza murabona yuko ibirori byatewe iteka n'umurisho w'ingoma w'abarundi. Abarundi nibo bariko baravuza umurisho w'ingoma, murabona ko ari umunezero ntangere. Uru ruganda FOMI ruhingura ifumbire y'ikirundi ivanze n'ikizungu gonga muri Tanzania rwubatswe ku mahegitari ashika 40. Rero ni iteka ryasanzwe ku Burundi no ku Barundi, kuri Tanzania no ku Banyatanzania. Ni ifumbire nziza haba mu karere, ni ifumbire nziza ndetse yemewe ku rwego mpuzamakungu. Uru ruganda rero FOMI Tanzania ruhingura ifumbire ingana n'amatoni angana 1 miliyoni ku mwaka. Izo fumbire mwumva zishika ubwoko 13. Rero n'umunezero ntangere mu mwanya nyene icubahiro umukuru w'igihugu cya Tanzania Dr. Suluhu Samia Hassan arugurura icese runo ruganda. Turanezerewe, mushishikare mudukurikirana, turashishikara tubabwiye uko biko biragenda mu mwanya.